mubona ni muganga Christophe Sahabu yahoze arongoye Kira Hospital canke ibitaro vya Kira. Ivyo bitaro ni ibitaro vyahoze ari ivy'akarorero. Mu misi iheze vyari ibitaro vya mbere mu gihugu c'u Burundi. Dr Sahabu rero yize hariya mu bihugu vya Buraya, yize neza na neza mu gihugu c'u Swiss. Ni nayo yakorera. Ariko ngo yararavye kubandanya akorerayo, aragira ati reka nje kubaka igihugu canje. Aca akora umugambi ugutanguza ibitaro vy'akarorero mu gihugu c'u Burundi, arondera nabo mufasha gukora uwo mugambi canke aba actionnaire mw'ico gihugu nyene. Niko guca rero aza mu Burundi atanguza wa mugambi wiwe, yubaka ibitaro vyitwa Kira Hospital. Biravugwa yuko igihe yerekana uwo mugambi abategetsi b'igihugu barawushimye, bagira bati nukuri uzanye umugambi mwiza cane. Abantu bose bavuga Kira Hospital kuko vyari bitaro bifise ibikoresho bikomeye kandi bitaro vyiyubashe, ibitaro birimwo isuku naho vyari bizimvye. Birumvikana yuko akeza karigura, ariko vyari bitaro de référence. Nuko rero arakoze, arasubiye arakora vya bitaro bitera imbere. Ariko rero iryo terambere rya Kira Hospital abategetsi ngo ryoba ritabaguye neza. Murazi yuko mu ngendo y'abategetsi bamwe bamwe bari hejuru y'abandi canke abategetsi bakurira abandi, usanga kenshi na kenshi iyo umuntu atanguje umugambi kanaka mu gihugu, bagomba yuko umugambi bategerezwa kubamwo. Ni gake kabaho, eka mbere ntibinashoboka kiretse ukoresha imiti, ntibinashoboka yuko woza ngo utanguze umugambi bakwemerere gukora batarimwo canke utemeye gutanga ibiturire. Ivyo rero birabamwo. Haheze imisi niko kuza twumva ngo muganga Christophe Sahabu yahagaritswe, ngo yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Tukiri ngaha, akenshi na kenshi umuntu abategetsi bapfunga bagirije guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, mu yandi majambo baba basa n'ababuze uko bamufata canke ico bamwagiriza, bagaca bamuremeka ico caha. Aha sinohava nemeza ngo ntiyagikoze canke ngo yaragikoze, oya, ariko amahirwe ni make, amahirwe mpa yuko yoba yaragikoze nohaba mvuga nti ni make cane, kuko abari ku butegetsi badutwaye igihe kirekire, imyaka igomba ikwire 20, turamaze kubamenya, turamaze kumenya ingeso zabo, turamaze kumenya imyifato yabo, turamaze kumenya ko boba bakunda amahera canke ko boba yihanganira, turamaze kumenya ko boba barya ibiturire canke atavyo barya, turamaze kumenya yuko boba bicisha bugufi canke bafise ubwibone. No kuvuga ngo ubu turamaze kubamenya. Ariko rero ivyo bimaze kuba, abantu bose bari bajije bati none
ipfungwa ryiwe ryoba rivuye kuki? Bati aho ntiryoba rivuye ku bukunzi bw'inda bwa baba rongozi canke bwa baba tware badahengeshanya kunyonora canke kugomba ico bashira mu mifuko yabo. Abantu bibajije ibibazo vyinshi cane, ariko reka twumvirize icoba carabaye imbarutso canke icoba carabaye inyendamuvano ya ndyogo y'ugupfungwa kwa Christophe Sahabu. Intandaro ya vyose ni igihe haba guca amafaranga c'abatwara Uburundi igihe ibitaro kirabishingwa. Ico gihe Uburundi bwaramutswe umuhisi President Nkurunziza. Uwo mwina wari uvuye ku banyamahanga bari bemeye gusahiriza mu mugambi wo kubaka ivyo bitaro mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abarundi baja kwivuriza hanze y'igihugu, bakanakoresha uburyo bwinshi cane. Mu mwaka wa 2010 niho leta y'u Burundi ibicishije mw'ishirahamwe Sokabu yasaba kuba umunyamitahe w'ivyo bitaro, iraheze iravyemererwa. Gutyo mu mwaka wa 2012 ibitaro biratangura kubakwa. Inyuma y'imyaka 2 gusa, no kuvuga kwa gatatu Rusama 2015, ibitaro vyaruguruwe icese. Ivyo birori bikaba vyari vyitabiriwe n'abategetsi batandukanye, harimo na President Nkurunziza hamwe n'uwamukoreye mu ngata General Evariste Ndayishimiye. Mu mwaka wa 2017 niho ibitaro vyatangura gukora vyigenga, no kuvuga ko vyari bimaze kwishikanaho bitagikeneye imfashanyo ziva hanze. Ni naho leta yacitangura gushira mwindi mitahe yayo ibicishije mu mashirahamwe nka Sobujeya, ONPR, Kamebu na INSS. Ibitaro bimaze gushika aho vyinjiza umuriyaridi w'amarundi buri kwezi. Abategetsi bamwe bahavuye babura ibiragamo, barondera hasi kubura hejuru uko bokwirukana abanyamitahe minini bigenga, muri bo hakaba harimwo abanyamahanga. Mu ntango leta yatanguye isaba kuronswa buri kwezi inyungu nini kuri ayo mafaranga yinjira, yitwaje ko ifiseyo nayo nyene imitahe. Ico gisabo kikaba kitigeze cemegwa. Ubona ko amashirahamwe afise uko atunganijwe n'ingene agabangana inyungu. Kubera ko muganga Sahabu ariwe yararongoye ivyo bitaro, akaba ari nawe yatera umukono ku mafaranga asohoka, yaciye atangura gufatwa nk'umwansi w'igihugu. Banamwagiriza ko bacuditse n'abakoroni, no kuvuga abo banyamahanga bazanye imitahe minini mu bitaro n'agashavu kenshi. Waramutswe ico gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Ndikumana Tade yavuye atangura gukora amanyanga ashoboka ngo bikunde leta ihabwe ikibanza gikomeye mw'itunganywa ry'ibitaro. Ivyatumye umupfasoni Ngirikwishaka Trinitas yaserukira ico gihe ishirahamwe Sokabu akombogwa yagirizwa kuba yarananiwe ico gikorwa yatumwe, araheza asubirirwa na Ndagijimana Charles yahavuye yihagira ku nguvu ikibanza cyo kurongora urwego nshingwantwaro rw'ibitaro. Uyo ni nawe yahavuye yirukana Burundi abanyamitahe bigenga akoresheje impapuro z'impimbano, abifashijwemwo na Alfred Innocent Museremu yararongoye ico gihugu rwego rw'igendereza mu gihugu hagati, urwego rukukira ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ariko kubera ko muganga Sahabu yaguma babera intambamyi mu kwikebera ku buryo bw'ivyo bitaro, bahavuye bigira inama yo kumugandagura. Ariko Imana irakinga, kubera ko umunsi baja kumunyuruza basanze ari kumwe na muganga David Pilo, umwe mu banyamitahe b'abanyamahanga b'ibitaro bari bafitaniye umubonano. Niko guca bamufata bamujana kumufunga. Ubu akaba amaze imyaka irenga 2 avundiye mu buroko atakinda azira. Aha mwomenya ko mu vyatumye uwo muganga adatezurirwa ari agacava abategetsi batewe no kubona igice c'amafaranga arenga $1,000,000 w'amadolari y'abanyamerika ibitaro vyari vyahawe nk'imfashanyo yo gusahiriza mu gikorwa cyo kugwanya ikiza ca COVID, ahagarikwa gutangwa n'igihugu c'Ubudagi kubera ko abarongoye ibitaro ico gihe batashoboye gusigura igice ca mbere bahawe bagikoresheje. Ivyadugije agashavu k'abategetsi. Uyu muganga asa nkaho yakuye amata mu kanwa. Uyu muganga rero ariko arakwiza imyaka 2 ari mu munyororo. Ku munsi wa kabiri niho bamuzana kugira ngo arenguke imbere y'ubutungane. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, yahora atabarizwa bavuga yuko yoba agwaye, bavuga yuko amagara yiwe atifashe neza. Ariko ababijejwe ivyo ntaco bigera babibonamwo. Niko kumuzana rero ku munsi wa kabiri kugira ngo arenguke imbere y'ubutungane. Wa muganga yahora avura abandi ajonjogoye ameze nabi, ngo bugingo ashitse imbere y'abacamanza, umugabo muzima atangura gutera ijava. Umugabo muzima utwari munda twose
adusuka ngaho. Abari ngaho barifata ku munwa bati yampaye inkawe rero, ibintu vyakabaye bimeze uku. Bose ubwanwa burafuka umunwa. Bate bagabo, uyu ni wa muganga yahora kwirikirana amagara y'abandi. Bati uyu ni wasigaye ameze uku. Ico gihe bivugwa yuko sentare yaciye ihagarika ibikorwa yari yateguye byo kumuburanisha. Mu yandi majambo, bose bari babonye yuko amagara yiwe atifashe neza na gato. Niho guca rero bamutwara ku bitaro vyitiriwe umwami Karede kugira ngo amagara yiwe akwirikiranwe. Nuko umuganga wiwe aramwitaho, aho yaracunzwe n'abapolisi, ariko ngo utwara iperereza yoba yaciye ahindura abapolisi. Ngo aho hantu haca hacungerwa canke Christophe Sahabu acacungerwa n'abapolisi bo mw'iperereza. Ko yoba agwaye, ko yoba aremvye, ivyo ngo ntaco vyababwiye. Bivugwa rero ko ejo ku munsi wa kane ariho bamukura amaserumu, baba bamusubije iyo yahora. Hamwe yamerererwa nabi bamusubizayo. Bamusubijeyo atavuwe no kuvugwa. Voilà, muganga Sahabu aba asubiye yuko. Umuntu rero yoshobora kwibaza utubazo tutari duke kino gihe. Ubwa mbere na mbere, mbega umuntu w'umunyamitahe nka Christophe Sahabu yazanye umutahe agashinga ibitaro vy'akarorero, Kira Hospital, ibitaro bose bikugura. Ivyo nta nkeka biri mu vyariko biteza imbere igihugu. Aha rero umuntu yoca yibaza ati, mbega uku niko bashimira umuntu yazanye umutahe nk'uyo? Mbega ko bamwatse umuganga ariko aramukurikirana bakamusubiza iyo yahora atavuwe no kuvugwa, hamwe iyo ngwara yo kwiyongera, Christophe Sahabu akamererwa nabi, ubuzima bwiwe bugahagarara. Mbega muganga Christophe Sahabu yobazwa nde? Vy'ukuri ico kintu cotuma bamupfunga nk'uku, umuntu agwaye bakabibona hanyuma bakaruhuka bamupfunze nk'uku, bakamufata nk'uku, twovuga yuko ari bisanzwe? Ico caha gikomeye cane, gihambaye cane Christophe Sahabu yoba yarakoze, kirengeye ivyaha abandi bantu bakora, ni icahe cotuma bamupfunga nk'ubwo buryo? Vy'ukuri Christophe Sahabu yoba yarakoze icaha kirengeye umwe yatwara imiliyaridi 54, umwe yatwara amahera yari kubaka urugomero rwa Mpanda? Christophe Sahabu yoba yaramenje gusumvya bamwe batwara imiliyaridi 470 z'amadolari? Aha ndiko mvuga bamwe bo muri Odeka. Christophe Sahabu yoba yarakoze icaha gihanitse gusumvya bamwe biba amafaranga yari kubaka urugomero rwa Kajeke? Nta bintu vyinshi mvuga uno musi, ariko reka ndangirize kuri kino kibazo. Mbega vy'ukuri iyi myifato yo gufata abantu b'abanyamitahe nk'uku, iyi myifato yo gufata incabwenge z'igihugu nk'uku, iyi myifato yoba ari imyifato ikwega abanyamitahe bandi kugira ngo bazane imitahe mu gihugu c'u Burundi, canke yoba ari imyifato
mibi, ahubwo yoba iriko iratuma n'abari bafise ivyiyumviro vyo kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi bahagarika, bakavuga bati aya twohava tubona nk'ayo Christophe Sahabu yabonye. Mwihangane ndangirize kuraka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero ugererako abandi niyo nawe uzogererwako. Abarundi nabo barayamaze bati ico utagomba ko abandi bakugirira nawe ntukibagirire. Voilà, nimbara karenganya uri kuragirira naka, wewe unezerewe uno munsi, ntuhava wiyumvira yuko uzorinda uja mu kuzimu ivyo uri kuramugirira nawe bitakubayeko. Basha ni sekurungurane. Uwicishije inkota azokwicwa n'inkota, uwicishije kurenganya abandi nawe azorenganywa. Uwicishije abandi ngo ntibaje kwa muganga, ngo abaganga babavuye bokira, ivyo bakabikora kugira ngo babakorere ikibi gusa, nabo bamenye yuko bizobagendera nk'uko. Baca umugani ngo Imana ihora ihoze. Ntaco mvuze, uwo kwiga wewe yo kwiga. Kugirira nabi abandi ntaco bimaze, kandi ico ubivye nico wimbura. Akarorero nibaza yuko katari kure. Kino gihe biragoye cane, eka mbere ntibinashoboka ko woshobora gukorera umugambi mu Burundi ukawuheza abo bantu batwara batarimwo, canke utabahaye igiturire. Ivyo ni ibintu bidashoboka. Ndibaza yuko abantu bafise imitahe yabo bariko bariga. Abantu bari ku butegetsi ico bazirana n'incabwenge. Umuntu ariko aranyumviriza afise umutahe, akaba yifuza gukora ibi na biriya, abikorera mu gihugu c'u Burundi, canke akaba afise umugambi agomba gukorera mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya jewe sinohava ndamubwira ngo ntatware umutahe wiwe mu Burundi, kandi sinomubwira ngo ashore umutahe wiwe mu Burundi. Ariko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Naho umwe wese rero guhitamwo ukwiwe. Nababwiye ukuntu yatanguye, kandi nababwiye naho abarizwa kino gihe. Abarongoye igihugu barakwiye kuraba ukuntu bagarukira igisata c'ubutungane, bagafasha, bagatuma hacibwa imanza zibereye. N'ahandi hoho ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ryaraharanzwe. Ico nzi coco mu gihe bibandanya bigenda uku, canke mu gihe vyobandanya bigenda uku, nta mudogiteri yova ahantu yarafashwe neza ngo aje gukorera mu Burundi kugira ngo afatwe nk'uku Dr. Christophe Sahabu ariko arafatwa. Vyoba bigoye kandi bitanashoboka ko hari abanyamitahe boza n'imitahe mu gihugu c'u Burundi ibintu bimeze nk'uko. Nuko turiko turabivuga mu Kirundi, ngira ngo ntibavyumva. Iyo yari barage, ndazi neza yuko babikurikiranira hagufi cane, kuko birandikwa bikongera bikavugwa. Ahatari ubutungane iterambere uca wimwesha, nta terambere upfa warabonye. Twese rero duharanira ubutungane, twese turondere ubutungane, twese dufatane amaboko turondere ubutungane. Ntiwibagire gukora subscribe, jeme, ufyonde no kuri kakazogera. Ahasigaye reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ukaba ufise umutahe,
nimba ugomba kubaka ibitaro, nimba ugomba kubaka ihinguriro, nimba ugomba sinzi ibyo ugomba kubaka, ubanze wige, ubanze ubaze umutima wawe neza, hanyuma uraza gufata umwanzuro.